ndakuramukije nanaguha kaze wowe munywanyi wacu ubana natwe mu makuru n'ibiganiro vya misi yose tugutunganiriza tukagushitsako bitosoye neza nkuko amakuru aba yatojwe n'abamenyesha amakuru b'abahinga. Ubu turiko turavugana hari amakuru yihuta cane adushikiye ariko aravugwa hirya nino mu gihugu cacu c'Uburundi. Haravugwa yuko kwa Gwasa hoba hagwabwe igitero gikomeye cane ndetse bikavugwa yuko kuri ubu ngubu urugo rwiwe rwoba rucungerewe n'abasirikare ndetse n'abapolisi kubw'imvo z'umutekano w'umushingamateka Agathon Rwasa. Ayo makuru turaza kuyumviriza. Hari ingingo ikomeye cane abashingamateka ngaha mu gihugu c'Uburundi bahejeje gufata, turaza kuraba iyo ngingo ikomeye cane mu nama yahuriyemwo nyene abo bashingamateka ngaha mu gihugu c'Uburundi, ndetse tukaba turonse n'ayandi makuru ariko aravugwa cane muri Maramvya. Kuri ubu ngubu ikibazo c'umutekano cabaye ndanse, abanyagihugu batanguye guta izabo kubw'imvo z'umutekano. Turaza kuraba urwaruka rw'imbonerakure, imigwi yitwaje ibigwanisho n'ayandi makuru yose ariko aravugwa, vyose turaza kuyagushitsako ingingo imwe izo zikaba zari impfunyapfunyo, nkaza kuyakuramburira yose ingingo ukwayo. Ndaguhaye kaze rero we tugiye kubana munywanyi wacu wafyonze subscribe. Nawe utarayifyonda ngira aka akaryo keza ko kumanuka munsi y'ivideo ugafyonda handitse sabone, nimba ukoresha igifaransa wewe ukoresha icongereza uraraba handitse subscribe maze ufyondeko. Ndahaye ikaze we tugiye kubana uri ngaha mu gihugu c'Uburundi, umviriza kandi ugakurikira amakuru n'ibiganiro vyacu. Ngakaza batwumviriza bari mu bihugu vy'ababanyi nk'u Rwanda, Uganda, Kenya, Tanzania, Repubulika Iharanira Intwaro Rusange ya Congo n'ahandi hose uherereye ngaha ku mugabane wa Afrika. Ndakengurutse ko bari ku migabane ya Buraya, Amerika, Aziya, Oceania, ubu uherereye hose uriko uratwumviriza ndaguhaye ikaze cane. Turakunda cane kungene mutwereka urukundo ndetse mukabandanya kumviriza amakuru n'ibiganiro tubashikiriza. Ubu turiko turavugana hari amakuru ariko aravugwa cane ku mushingamateka Agathon Rwasa, ndetse n'andi makuru yose ariko aravugwa ku ngingo zikomeye zejeje gufatwa n'abashingamateka ngaha mu gihugu c'Uburundi. Mbere yuko turaba ibiriko biravugwa ku mushingamateka Agathon Rwasa ndetse ngo n'ibitero vyoba vyagabwe ku nyubakwa yiwe, reka tubanze dutangure mbabwire kuri iyi ngingo ikomeye cane yejeje gufatwa n'abashingamateka. Ndaza kukubwira ivya Agathon Rwasa inyuma y'aya makuru. Amakuru yo kwizera dushikiye kano kanya y'ikibiriraho nuko abashingamateka bahejeje kwemeza iminyanyuro ya Sena Burundi igumiza ugukukuruka ku myaka 60. Abamenyesha amakuru bacu bariyo nyene batumenyesheje yuko abashingamateka rero bahejeje kwemeza iyi mpinyanyuro ya Sena Burundi igumiza ugukukuruka ku myaka 60, nubwo rero ubwa mbere bari basavye ko yoba imyaka 65 mu itegeko rishasha rigenga akazi mu gihugu c'Uburundi. Amakuru rero haratumenyesha yuko hari ukutumvikana kubirabana n'imyaka yo gukukuruka ngaha mu gihugu c'Uburundi, bikaba vyoba vyatanguye guteza indyane ndetse no kutavuga rumwe mu bashingamateka mu gihugu c'Uburundi, ndetse amakuru akatwereka neza yuko habayeho kutumvikana, bamwe bashaka kwigumiza ko ubutegetsi ndetse no kumara ikiringo kirekire cane bari mu mirimo ya leta. Ivi vyose rero turabandanya kubibatohoreza mu gihe cose abamenyesha amakuru bacu baciriko badutunganiriza iyi nkuru mu buryo bw'idonido, turaza kuyibashitsako mu makuru yacu ataha. Mbere yuko kandi turaba biriko biravugwa ku birabana n'umutekano ndetse n'ibiriko biravugwa ku mushingamateka Agathon Rwasa, reka mbaze ngushitseko n'igikete gikomeye cane abadandaza bahejeje kurungikira abategetsi b'u Burundi. Ese aba badandaza boba bariko barasaba iki leta ya Gitega? Amakuru nayo adushikiye ubu nyene turiko turavugana nuko basaba yuko imbibe zugurugwa. Amakuru
dukura muri abo badandaza ndetse n'ibiboneka mu ikete banditse, aba badandaza b'abarundi hamwe n'abo mu gihugu ca Kongo bakaba basaba ko imbibe zokungurugwa hakemegwa uruja n'uruza ruto rw'ibidandazwa nk'uko vyagiye biboneka mu cete gikomeye cane bano badandaza bandikiye abategetsi b'u Burundi. Mu vyo basaba kandi harimwo koroherezwa muri urwo ruja n'uruza ruto nyene rw'ibidandazwa hamwe n'igabanywa ry'amahera yo kwipimisha ikiza ca coronavirusi, amahera asanzwe atorohereza bamwe muri bo. Amakuru rero yose nayo mu buryo bw'idonido tukaza kubandanya kuyabatohoreza ivyo leta yoba yishuye bano badandaza yoba bibonetse tukaza kubibashitsako. Reka noneho dufate n'ingingo nkuru nkuru nari nabibabwiye mu buryo bw'imfunyapfunyo mu ntango zano makuru. Hari amakuru ariko haracicikana cane hirya nino ku mbuga ngurukana bumenyi yuko kwa Gwasa hoba hagabwe ibitero bikomeye cane. Ibirabana n'ibi bitero ndetse ngo n'inkoho zumvikanye ku rugo rw'umushinga amateka Agathon Rwasa, amakuru arerekana neza yuko bamwe bavuga ko kwa Agathon Rwasa hoba harashwe ibisase bikomeye cane, ndetse abandi bakavuga yuko ngo boba ari abari mw'iperereza ndetse n'abari mu gisirikare c'u Burundi n'abapolisi boba bagiye mu rugo rwa Rwasa gusaka ngo kuko ariko yikekwa yuko ngo Agathon Rwasa yoba afise imikoranire n'imigwi ihejeje imisi itera u Burundi. Abandi bakamenyesha yuko ngo inkoho ziriko zirumvikana kwa Rwasa ngo zoba ari iz'abantu bashatse kumugandagura. Gushikana n'ubu rero amatohoza arerekana neza yuko aboba binyegeje inyuma y'ivyo bitero canke se uko kurasa kwa Rwasa ngo bataramenyekana. Gusa amakuru twebwe turiko turatohoza ava kwa Rwasa aramenyesha yuko ngo Rwasa ameze neza, ndetse ngo yari yanitavye inama nshingamateka nk'uko vyahora. Gusa bamwe bakavuga yuko ivyo vyabaye ubwo Agathon Rwasa nyene atare ari mu rugo rwiwe, ngo nuko kwa Rwasa boba bariko bararondera ibigwanisho ngo kuko hariko harikekwa yuko Agathon Rwasa ngo yoba anyegeje ibigwanisho. Ayo makuru yose ariko aravugwa cane cane ku mbuga ngurukana bumenyi, mu magrupe ya WhatsApp, ubutumwa buriko burahanahanwa ndetse no kuri Facebook no ku mbuga za YouTube. Aya makuru twebwe abamenyesha makuru bacu bakatubwira yuko bakiriko bayakorako amatohoza kugira hamenyekane uwoba ariko arakwiragiza ayo makuru, ndetse nimba koko ibiriko biravugwa vyoba ari vyo koko. Turabandanya gutoza amakuru rero igihe cyose turaba tuyaronse nayo nyene turayabashitsako. Reka twerekeze mu makuru nanone arabana n'umutekano, amakuru yihuta cane adushikiye, amakuru avuye muri Maramvya. Haravugwa icoba kinshi cane muri Maramvya. Hari urwaruka rw'imbonerakure ruriko ruratera abanyagihugu ubwoba, ndetse bamwe bakaba bariko bikanga yuko hashobora kwaduka indyane ndetse n'intambara. Hakaba hari na bamwe bashobora kwicwa, cane cane yuko ngo urugwaruka rw'imbonerakure aho ruherewe ibigwanisho rwatanguye kugira inyifato idasanzwe. Kuri ubu ngubu rero hakaba hari bamwe mu bari mu migambwe itavuga rumwe n'ubutegetsi na leta ya CNDD-FDD batanguye gufatwa, bamwe bagahagarikwa, ndetse ngo hakaba hari n'intumbero yuko uwoba wese atariko arerekana yuko ari mu mugambwe CNDD-FDD ashobora gufatwa akicwa canke akagirirwa nabi nk'uko amatohoza twatohoje avyerekana. Kuri ubu ngubu rero amakuru ava muri Maramvya ku musozi wa Gisagazuba muri komine Burambi muri provinsi ya Rumonge arerekana neza yuko imbonerakure ndetse n'abapolisi boba batanguye ibikorwa vy'iterabwoba. Amakuru agatwereka neza yuko mw'ijoro rimwe hoba hari abantu batawe mu mvuto bagahagarikwa bagirizwa yuko bariko barakorana n'umuhari witwaje ibigwanisho wa Red Tabara. Amakuru rero akatwereka neza yuko abo bafungiwe muri kasho ya Kiganza nk'uko amatohoza avyerekana.
abanyagihugu rero babo bapfunzwe bahagaritswe ku bw'imvo zidasigutse bariko bariyamiriza iyo nyifato y'igipolisi ndetse n'imbonerakure, bamwe bamwe bakamenyesha yuko woba ari umugambi wo kugira imbonerakure zibandanya ibikorwa vyazo vyo gukizura ndetse zinahohotera bamwe mu banyagihugu. Kuri ubu ngubu rero ababanyi babo bapfunzwe bagasaba yuko abo bapfunzwe boca barekugwa atagisabwe nk'uko vyagiye bikunda kumenyeshwa. Witwa Dieudonné Mukamarakiza, uyu nguyu rero akaba azwi cane mu bikorwa bikomeye cane, akaba ari we yagiye ahagarikwa, ndetse amakuru akatwereka neza yuko ngaha ku musozi wa Gisagazuba muri zone Maramvya ho muri komine ya Burambi, akaba yagirizwa kuba yarakoranye n'imihari yitwaje ibigwanisho yagiye iragira ibitero muri Rumonge ndetse no mu zindi ntara zitandukanye z'igihugu cacu c'u Burundi. Amakuru yaratwereka neza yuko muri rusange yaciye ajanwa muri Rumonge akapfungirwa nyene mw'ibohero nk'uko twagiye tubironka. Muri rusangi ababanyi biwe bagasaba yuko yoca arekugwa, ndetse ngo n'izo mbonerakure ziriko ziramwagiriza zikaba zitazi neza koko yoba ariko arakorana n'uyo migwi y'abagwanyi kandi akaba atacivyemeza nk'uko vyagiye bikunda kuvugwa. Ndetse imwe mu mbonerakure iriko iragarukwako cane ni yitwa Ndikumwenayo Alias Marius, akaba ari we afise uruhara rukomeye cane mu bikorwa vyo guhohotera abanyagihugu muri iyo ntara. Amakuru aratwerekana neza yuko izo mbonerakure zibandanya ibikorwa vyazo ndetse ziriko zirakorana cane n'igipolisi, ndetse ngo akaba arizo zahamagaye nyene abapolisi igihe cose bari bagiye gufata uwo umunyagihugu. Nakwibutsa yuko rero kuw'Imana kw'igenekerezo rya 18 iyi mbonerakure ariyo yabonetse nanone iriko irerekana yuko ifise iburakari, ndetse iriko irakizura cane ku bantu boba bikekwa yuko baba bariko barakorana n'imihari yitwaje ibigwanisho. Iyi mbonerakure rero yitwa Alias Marius Ndikumwenayo ikaba iteye abanyagihugu ubwoba, ndetse n'ikungene iriko irahohotera bamwe bamwe mu bikekwa yuko ngo baba bariko barakorana n'imihari yitwaje ibigwanisho nyamara ataho boba bahuriye. Amakuru rero yose ariko aravugwa tukaba tubandanya kuyatohoza, igihe cose araba adushitseko ayandi turaza kuyabashitsako. Nkaba nakumenyesha yuko ibi vyose bitanguye kuba mu gihugu c'u Burundi inyuma yuko bivuzwe yuko hari imigwi yitwaje ibigwanisho yateye Burundi, gushikana n'ubu bivugwa yuko ngo itarabasha guhashwa ngo isubizwe iyo yavuye canke ngo ifatwe, ariko igipolisi n'imbonerakure bakabandanya ibikorwa vyo gukizura, ariko akaba atakikorwa kigaragara yuko hoba hari ivyo boba bariko barafasha mu kugarukana umutekano. Ayo namwe mu makuru yariko aravugwa cane ngaha mu gihugu c'u Burundi, mubandanye kubana natwe turabatoboreza ayandi igihe cose turaba tuyaronse nayo nyene turaza kuyabashitsako.